Ndabaramutse mwese muriko mukurikira ibiganiro vya HTV nongere ndabahe nikaze muri ano makuru yaranze indi twari turangije n'akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira muri no twari turangije Burundi bwari fatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru urongoye ABR arashima Imana ko uwo munsi ushitse imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ibinyamakuru yifashe neza ibinyamakuru Rukristo navyo nyene birashima Imana kubona ubwo bwigenge bwatumye inkuru nziza y'ubwami bwa Kristo yamamara ishengero City of Living God ryaratunganije gikorane c'imisi 6 ryise Revival Conference mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 9 rimaze rivutse abarongozi b'iryo shengero barashima Imana kuvyo yabashoboje muri iyo myaka bamaze ngizigi nkuru zigize amakuru twabateguriye mu mwanya nidonedo. Nongeye kubaha ikaze murano makuru muri no dutwara turangije Uburundi bwari fatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Onezime Harubuntu arongoye urunani rw'amaradiyo asaminanira mu Burundi ABR amenyesha ko uwo munsi ushitse imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ibimenyesha amakuru wifashe neza ariko ko ivyo bimenyesha amakuru nyene bigihanzwe n'ikibazo c'uburyo tumukurikire ibimenyesha makuru byose ni bimwe byaba imenyesha makuru Rukristo nico kimwe n'ibimenyesha makuru bikura mu bundi buryo gusa ko ivyo bavuga atari bimwe n'ahandi amategeko abigenga namwe amategeko y'igihugu namwe rero muri ubwo buryo byaba imenyesha makuru Rukristo navyo bikorera mu gihugu kandi nabyo bigengwa n'amategeko araba igihugu araba n'ibimenyesha makuru hose byose ni bimwe rero twavuga yuko intambwe ari nziza ibikorwa biko biragenda neza hari imigenderanire myiza hagati y'ibimenyesha makuru bwavyo byose kandi hakaba n'imigenderanire myiza hagati y'ibimenyesha makuru Rukristo n'uburongozi cyane n'ubutegetsi eka mu nzego zose ibikorwa bishishikara kugenda neza intambamye ni zimwe nuko uburyo hose buracatugora ko ngo navuze bya bimenyesha makuru Rukristo bya bimenyesha makuru bindi ivyuma dukoresha birazimvye nico kimwe abakozi dukoresha barakeneye agahembo gakwiye barakeneye umushahara ukwiye kugira ngo bashoshikare gukora bidegemvya ivyo byose ni intambamyi zihari ariko kubizera nyene tuguma dusenga Imana tukizera yuko imbere ari heza tukiri kuri uwo munsi nyene imenyesha makuru Rukristo vyayaze na HTV bimenyesha ko ubwingenge bwo kumenyesha amakuru bwatumye inkuru nziza y'ubwami bwa Kristo yamamara dukurikire bamwe muri abo bayaze na HTV. Tubishimira Imana cyane ubutumwa bwarenganye aho duherereye mu Burundi biciye mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru bituma bugera kure burenga imbibe bugera no ku migabane itandukanye igizisi tubona abatwandike bari hirya batubwiye ati turashima Imana ko ivyo muturungikira bidushikiriyo turi natwe tukabasha kubohoka hari naho usanga bidakunda ko binjira mu mashengero bari nko mu bihugu usanga bitabakunda kwinjira mu mashengero ugasanga aho bari bakoresheje amatelefone yabo na ordinateur zabo bakabasha kumva ubutumwa bwiza aho baherereye bitarinze kubasaba kuja mu mashengero hano muri Radio Voix d'Espoir Juremesha ubwo bwigenge ku vy'ukuri novuga ko tubufise kuko nta gihe turumva urwego CNC ruduhamagara rutubwira ruti izo ndirimbo zayagiza Kristo muri ko muravuza muzihagarike kuri ntiturigera twumva baduhamagara batubuza gukora mwe n'ivyo bikorwa sinoreka rero kugenda ntasavye leta y'u Burundi kugira ngo ubu bwigenge nyene bubandanye butsimbatara aho mbandanya kwisaba aho ndanayisaba nti ibandanye ishigikira ibimenyesha makuru muri rusange ariko kandi itibagiye nimesha makuru byamamaza ubutumwa bwiza byamamaza ibiganiro by'amahoro byamamaza ibiganiro bitanga umwizero bigahumuriza imitima y'abantu batari bake nka twebwe televiziyo Heritage kuba hariho ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi
biradufasha yuko ca tudugira kuri ako karyo tukabwira abantu ubutumwa bwiza. Turafise ibiganiro bivuga ubutumwa bwiza bw'inkuru ya Yesu Kristo ingene ari we mwami n'umucunguzi w'isi. Biranadufasha gukomeza imitima y'ababa bamaze kwakira ubwo butumwa bwiza, kuko tubizi yuko umuntu ahejeje kwakira ubutumwa bwiza arahura n'ibimugora. Rero televiziyo iraheza ikamusanga muhira kubera bwa bwigenge bwo kumenyesha amakuru. Turaca tudugira aho nyene tukamusanga muhira, tukamukomerezaho aho abungere biwe kumbure bashobora kuba badashika. Ikindi biranadufasha gukingira intama za Kristo, kubera ko navuze nti baba bari muhira, bari mu bikorwa byabo. Televiziyo irabasanga mu ihoteli, irabasanga mu bibuga by'indege, irabasanga mu mabanke. Rero honye turasanga kenshi baba bariko bagira ingorane zo kumva inyigisho zitari zo kumva ibikwega umubiri wabo. Rero ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru twebwe televiziyo Heritage turaheza tukabukoresha mu kuca tubasanga aho hantu bari, tukabakingira, tukababwira ico ijambo ry'Imana rivuga, tukabaha uko Imana yifuza ko barongora ubuzima bwabo. Nkuko nari nabamenyesheje mu ntango zano makuru, mu inondwe twaraye turangije Ishengero City of Living God ryaratunganije igikorane c'ikanguro bise Revival Conference ryateguwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 9 iryo shengero rimaze rivutse. Umunyamabanga mukuru w'ishengero CRG arashima Imana ku mpinduka yabaye mu myaka 9 ishengero CRG rimaze rivutse. Abakristo b'iryo shengero barashima Imana ku byo bungutse mu minsi y'igikarane camaze kiriko kiraba. N'inkuru twateguriwe na Landry Bukuru. Mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 9 ishengero CRG rimaze rikora ku mugaragaro, haratunganijwe ikoraniro ry'ikanguro bise Revival Conference ryamaze iminsi 6. Umwungere Kevin Sibomana arongoye iryo shengero yavuze ko kugira habeho ikanguro hatangura umutwaro wo kumva ko ibintu bitoguma uko vyari bimeze. Uyu munezero curimwo n'umunezero uri akompanye n'umubabaro. Imisosi Imana iza gukora ikintu gikomeye ya mu buzima bwase mu buzima bw'igikogwa. Imisosi Imana ibanziriza ibihe by'umubabaro. Umubabaro apana kubera ko hari ico nabuze, apana umubabaro kubera imitwaro y'uwanze. Umubabaro mu buryo bw'Imana utera ukwihana kutecuzwa. Mpamene ya muri cyo kibanza. Uyu ni umubabaro bari kuvuga muri cyo kibanza. Eglise y'Imana ntidusubira kuvyarira Imana ta mubabaro. Nimba warazi ngaho muri no conference hari umutwaro Imana iriko irashira muri wewe, kuko vyose bitangurana n'umutwaro, vyose bitangurana n'amarira, vyose bitanguranwa no kumva yuko ibintu bidasohoka kuguma uko vyari bimeze. Nayo Mungere Denis Nshuti umwe mu bigishije muri ico gikorane yavuze ko intambamyi ibuza abantu gushika kure ari ubukene bw'amafaranga. Blocage des ressources financières. Ni uburyo bw'amafaranga kuba bufise. Peu importe ce que tu peux faire. Nacho bitwaye cyo woshobora gukora. Tu as besoin de amafaranga. Urakeneye inoti. Apôtre Kevin, j'ai vu des hommes de Dieu. Apôtre Kevin nabonye abantu b'Imana. Une onction extraordinaire. Bafise amavuta ateye ubwoba. Mais par manque de finances, mugo kubera bari babuze ils ubutunzi ne peuvent pas aller très loin. batashobora kuja C'est kure. pourquoi ce soir je viens déclarer que vous êtes bénis au nom de Dieu. Nico gituma nje kuvuga ngo murahezagiwe. Parce que c'est une église qui va aller loin. Kuko ni shengero rizoshika kure. Nous sommes en 9e année. Turi mu mwaka Et le w'icenda. chiffre net, c'est le chiffre de l'accouchement. Kandi igishiharuro c'icenda ni igiharuro cyo kwibaruka. Abakristo bitavye ico gikorwa barashima ko mu minsi bamaze mu ikoraniro ry'ikanguro bahungukiye byinshi mu bijanye no mu kwizera hamwe no kuzana impinduka aho bari hose. Je personnel mico nakiriye nuko hari umutima kandi w'Imana nakiriye, umutima w'ikanguro kumva yuko turakeneye kwizera ibidasanzwe, kutashira umutima ku bintu bishobora gushoboka nkuko bisanzwe biba mugabo n'ibintu tubona ko bidashoboka, tukizera ko Imana irashoboye kubikora atangombezi zacu zirimo mugabo kubw'ubuntu bwayo. Ahanini kubinyerekeje kanivugire naratewe intege cyane, naratewe intege nyuma yo kwigishwa cyane ibijanye n'ikanguro.
natewe intege mu buryo bw'uko nongeye kubwirwa yuko bitaraba imyaka bitaraba urugezo kanaka umuntu wageze ko ariko ikanguro ari ikintu umuntu ashobora gufata agashira mu buzima bwiwe agahera mu nzu ahabaye akaritwara ahagendera novuga hashobora kuba habaye hangana n'uko angana ariko uko biri kose ikanguro bigakunda umuntu akajyaplika ubuzima bwe bwa misi yose. Umunyamabanga mukuru w'ishengero CRG arashima Imana ku mpinduka idasanzwe yabaye mu myaka 9 iryo shengero rimaze rivutse. Turashimira Imana yuko ibikorwa ikora biraturenze ivyo Imana yakoresheje amaboko yacu ingene twatanguye igikorwa twarabana je ndiko ndavuga nije nari nitwa ko ndi muri bakuru ariko twarabana Imana yabaye mwizigirwa Imana ntiyaravye uko tungana yadukoresheje birenze uko tungana benshi baratubona bakabona ko turi abantu abana bariko barakina ataho bariko baraja ariko ivy'Imana yagira korana natwe abagiye baradutwenga abagiye babisuzugura Imana yarakoze ibikomeye Imana yarakijije abanywarumogi Imana yarakijije bari mu busambanyi Imana yaratabaye ingo ivyo bituma biba intahi idasanzwe ituma abandi bakengera ikorwa c'Imana baza kwifatikanya natwe. Mwomenya ko ubutumwa bwavuzwe iyo misi yose muri ico gikorane bwari bwerekeye ikanguro ryo kuzana imishaha kuri Yesu. Mugusozera no makuru yacu ishirahamwe MEE ryarashizeho igisata civuga butumwa ku bana bise ibiteramo vy'ubutumwa bwiza. Francine Magunyagi umwigisha w'abana avuga ko ivyo biteramo bifasha abana mu kubigisha ijambo ry'Imana aho basanzwe baba. Abana bamaze gukurikirana izo nyigisho barashima bakavuga ko ivyo biteramo bimaze kubafasha kwiga gusoma ijambo ry'Imana ku munsi ni nkuru twateguriwe na Jibril Habimana. Igiteramo c'ubutumwa bwiza ni inzira imwe ishirahamwe Rukristo MEE rikoresha mu gusanga abana mu kibano mu ntumbero yo kubigisha ijambo ry'Imana bakoresheje ibikoresho n'ibicapo vyagenewe abana. Data wa twese yatumye umwana wiwe kuba umukiza w'isi yose. Francine Magunyagi asanzwe ari umwigisha w'abana avuga ko igiteramo c'ubutumwa bwiza caje nk'inyishu ku bana abavyeyi babo badafise umwanya wo kubaha indero y'urufatiro. Kino giteramo c'ubutumwa bwiza ni inzira imwe yo gusanga abana mu kibano mu nzu z'abantu mu makartier kugira sho gushikira abana badafise amahigo yo kuja gusenga kwiga ijambo ry'Imana badafise amahigo yo kugira abavyeyi bafise umwanya wo kubitaho kubaha indero y'urufatiro kuko turi nga turi kumwe n'abana turabigisha n'indero y'urufatiro. Rero iki giteramo kimaze imyaka irenga 180 gitanguye aha mu Burundi wacu urumva ni iyo myaka ishika nko 50 irenga ivyo bikorwa mu kibano n'ibikoresho uretse ko ibikoresho ari bishasha cyane kuko ubwa mbere byari mu kirimi c'igishitsi c'icongereza ariko ubunye tufise ibitabo byinshi biri mu Kirundi bica bitworohera gushikira abana muri ico kibano. Rero ni muri ubwo buryo dukoresha iki giteramo c'ubutumwa bwiza kimaze n'ico gihe kinini gikora no mu hinga itandukanye birakogwa. Bamwe mu bana bitaba muri ico giteramo c'ubutumwa bwiza baratubwira ko kwiga ijambo ry'Imana bibafasha kugira imigenderanire myiza n'Imana. Aha turi twagiye igiteramo c'ubutumwa bwiza maze kungukira ijambo ry'Imana no kugirana ubwenzi n'Imana. Ibitabo baduha bidufasha gutahura ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana bifasha kumenyana n'Imana no kwigisha abandi bana ubutumwa bwiza. Turahasengera tukahumva ijambo ry'Imana tukaba tuhaza imisi yose kuwa gatanu. Ibitabo baduha turabivyigiramo tukamenya gusenga bidufasha kubwira ubutumwa bwiza abandi bana. Umwe mu bavyeyi abona ko igiteramo c'ubutumwa bwiza gifasha umwana gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ku munsi. Ico gifasha abana ubwa mbere muri rusangi uri kuraraba ukuntu umwana yitwararika mu gusoma ijambo ry'Imana riba riri mu dutabo baba bahaye kandi nkagerageza kuraba iyo turi mu gihe cyo gusenga nkabona ko umwana afise ahageze ndabona ko iki gikorwa hari cyo gifasha umwana kuko
haba mu gusoma navuze nti muri rusange urabona ko umwana icyo gitabo bamuhaye aritwararika agasoma kandi akamenya gusoma. Hanyuma no mu vy'ijambo ry'Imana nkagerageza kubona ko umwana agerageza gukora ivy'ijambo ry'Imana ariko riramubwira muri ivyo bitabo mu tubazo babaza, nkabona nyene ko avyitwararitse cyane. Hanyuma kandi ikindi ndiko ndagerageza kuraba ivyo umwigisha wabo abatuma, nkabona ko umwana kweri avyitayeho. Igiteramo c'ubutumwa bwiza gitegurwa n'ishirahamwe Rukristo MEE kikaba rimwe mu ndwi kigakoranya abana mu kibano. Iyo numva mbabaye cyangwa mbabaje ubwo nyene nzoca nsenga Imana inezereze. Ndagushimire Jibril Habimana, akaba ari hano duce dusozera amakuru twe twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira, mugire ibihe vyiza.